uburimyi abariye ahantu twaheruka hari mu ndwi ya nyuma y'ukwezi kw'icumi none raba tuhagarutse tuhakora ibondo byerekana yuko uburimyi abariye birahimbaye cyane rero ko biriko biraba ubu tunezerejwe nuko uretse umwimbo ngaha no mu gihugu cyose maze iminsi ndahatembera umwimbo w'ibigori wagenze neza cyane no kubikengurukira Imana nongera rero ntera intege abarundi bose barabibona nibwo burorero bw'uko bwabundi ukuye amaboko mu mpuzu ntashobora gusonza mu migambi twiyemeje murazi yuko tuvuga tuti umunwa wose utegeza kuronka icyo ufungura umupfuko nawe uronke amafaranga yo kwikenura none rero ubu abantu baramenye yuko abarimye cyane cyane baramenye ko batarukurima ivyo dufungura gusa ahubwo arukurima kugira tonke umusesekara dushora no kwisoko ubu rero bariko barabikora cyane nkaba nashaka gukeza irishira hamwe Vaso kuko nishira hamwe ry'akarorero ririmwo abize n'abatize abakuru n'abato bose bateranije hamwe none raba bariko barimburira hamwe hajya nta kiryoshe nko gusangira igikorwa mukogama gaca musangira no mwimbo mwese muca mwungu bumwe muca mukundana neza cyane naho nyene yuko barabaza bati none tuzoronka aho dushorera bizogenda gute ubwo tuzorima duheze turonke isoko none mwarabonye yuko tumaze kubibona yuko ubureta yamaze kwinjira muri wa mugambi wo kurondera isoko abene gihugu nico gituma abadandaza bahora baza barabahenda bahora babacamwo none ubu leta rero yamaze kuvyibonera ubu rero nico gituma yaciye iravuga iti mbega none ko burimyi ari ihinguriro mbega none hari umuntu ahingura ahomba abarimyi barahinguye none barose umwimbo novuga bategeza kuronka umutahe wabo baronke n'inyungu nico gituma rero leta yaciye iravuga iti igiciro n'imiburiburu uzogura make azogura amajana 680 kugira ngo uretse ko yashize umutahe mu kurima zijya ngufu n'umutahe rega imbuto n'umutahe ifumbire n'umutahe rero umutahe twarawubonye umwe wese yashizemwo duca dushirako inyungu nayo none rero murabona nko ngaha muri irishira hamwe rya Vaso barimye ihegitare 56 novuga barashizemo umutahe kugira ngo barime izo hegitare zose none murabonye yuko turavye twarabonye ko hegitare ivamwe n'imiburiburi itoni 4 byumvikana yuko amahera azovamwe namwe ni muyaharure no kuvuga ntibazokwimbura munsi y'itoni 200 none mwumva itoni 200 zivamwe amahera nganiki aho nabwira abantu nti umupfuko wose utegeza kujamo amahera nyango murahaye murabibona none mwumva hazavamwe amahera nganiki bimbuye byinshi abantu barabacava ngo ni ngorane aganda nabwire ko bari umugisha si ngorane kuko murumva yuko ubwa mbere na leta yavuze iti ntimuzohomba amahinguriro nabo rero tumaze kugirana inama zitari nke kugira nabo bakore amahinguriro menshi ubu mbere hariho n'abatarakora amahinguriro bavuze bati ahubwo reka tukure ku muzigo leta twebwe tubigure tuze tubishore hanze novuga yuko n'abatarakora amahinguriro rero baratanguye kumva yuko ari ugushora nsavye rero abagwiza tunga barabibonye ubu bya bindi bita vyibanze ugomba kugira ihinguriro ibikore ivyo ukoresha abarimyi bariko barabikora none rero nabo nibace bakanura bakora amahinguriro kugira ngo bashobore kubibika ntibibore babikore neza hanyuma babirondera isoko no hanze rero ndakengurukira cyane abagwiza tunga ndamaze kubona hari abafise amahinguriro bahingura imfungurwa hari n'abandi rero bariko baraza nongere rero ndabahimirize barondera amasoko barondera amasoko mu bindi bihugu kare bari bazi ko atawushobora gushora indya azikora mu Burundi azijana hanze murabona ko bigira bibe kuko ubu twarimye ivyo kurya bizorengera ivyo dukeneye gufungura mugabo rero carigisha n'abarundi ntibareke kuza bararya ivyo bakuye hanze kandi bafise ivyabo nkobo barabibonye abasirikare ntibamenye kurya ivyo twimburira mu Burundi
abanyeshuri bamenye kurya ivyo twimbira mu Burundi. Bamwe baharaza kwiyumvira ngo nze kurya ibi ngo nze kurya ibi, bamenye ko ibi twirimira mu Burundi nivyo bifise n'akanovera keza. Noneho musaye mubizi yuko hanze ubu basigaye bashiramwo ibindi bintu bituma ivyo kurya bitagira akanovera keza cane, natwe bikagira akanovera.